Reka tubaramutse tubipfuriza ibihe byiza mwebwe mwese bakunzi ba Mabayi Media TV. Ego nkuko tuma twabibasavye banza urabe ko kumaze kugira abone cyangwa subscribe kuri channel yacu cyangwa kuri televiziyo yacu ariyo Gwanyu. Ndaba umunsi nyine y'iyi video urabona handitse s'abone niba telefone yawe iri mu gifaransa cyangwa subscribe niba telefone yawe iri mu congereza, cukorako ukaba warabigize naho usanga handitse abone canke subscribed. Ibyo niwabibona ntibigurakora kandi zo warahejeje. Rero nkuko muriko murabibona turi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2023. Rero nkuko musanzwe mubizi ku mwaka utashe igenekerezo nye musanzwe muzi ko ari umunsi wahariwe abakozi n'akazi. Rero aha muri komine ya Mabayi tubashimiye kubashikiriza ibirori byose nyezina, ibirori kungene byagiye birakurikirana, ariko kubera ko usanga ari ibintu binini twatanguye kuri defile uno munsi ubu tujya tubereke defile hama ibindi bizozo birakurikirana buke navyo namushobore kubikurikirana abatari bari ngaha muri komine yacu ya Mabayi. Mabayi Media TV rero ntabwo itagira kugira ibashikirize ndiko birabera ngaha muri komine yacu ya Mabayi. Tugerageje kuraba abari kuri defile bwa mbere imbere hari indongozi za komine, ni kuvuga abakora muri komine, abakuru b'amazone, abakuru b'imitumba. Mu nyuma haca hakurikira n'umugwi munini cyane w'abanyeshure biga mu mashure mato n'ayisumbuye. Uwo mugwi ni nawe twanashoboye no kuganiriza tubabaza igituma bo baje imbere ari na benshi kandi umunsi mukuru ari w'abakozi n'akazi. Batwishuye ko baje gushigikira abigisha babo ku bumenyi bama babateyemwo, ku bumenyi baba babahaye, ukuntu bitanga kugira bashobore kubaha ubumenyi nabo bashobore kuzoba abakozi mu minsi iri imbere. Naho rero bango baci bashima gusidukana n'iyonka kugira babashigikire. Wari umugwi munini nanko muri kubabibona ngaha, abo bose mubona barambaye amaniforme atandukanye n'amashure s'amashure menshi n'ayari ngaha mu gisagara ca Mabayi gusa. Bakoze defile y'agakura kabisa, abantu benshi baraza kurorera bagenda baririmba uturirimbo abenshi musanzwe muzi makunda kuririmba kera mukiri ku ntebe y'ishuri. Hanyuma abo banyeshure barenganye haciye hakurikira abigisha babo nabo baciye bagenda bari nyuma y'abo banyeshure basanzwe bakurikirana. Abigisha baheze haciye hakurikira abavuzi canke abaganga bo muri district ya Mabayi baciye bafata iyo defile. Hanyuma haca abakozi bakora muri mutuelle de la fonction publique. Ibyo biheze haciye haza abo mu mabanki rero tubamenyesha ko ngaho i Mabayi hari amabanki atandukanye, novuga nka IBB canke se Interbank Burundi, tukavuga Bankobu abakozi babo nabone barimo ngaha. Turavugana ibyo bita microfinance nazo ziriho. Turafise i Mabayi hariho Kopeke, hariho Kospeke, eka mbere hariho na Poste. Urumva ko ufise agafaranga atabura akabitsa. Abakozi rero mu mabanki baheze haciye hakurikira abo butungane babo bita abacamanza bakora ngaha muri tribunal de residence i Mabayi canke sentare y'intango yo ngaha i Mabayi. Abo bahejeje kurengana haciye hakurikira abaraba iby'uburimyi n'ubworozi, abo bita abagronome canke abagronome n'abaveterineri, abo bita ba moniteur. Mu nyuma haciye haza abaraba ibintu by'ikibira baje bakora muri environnement, barabidukikije. Abo barangije haciye haza abakozi ba OTB ni kuvuga abakozi b'ihinguriro ry'icayi ry'Ibuhoro, OTB Buhoro. Bahejeje haciye haza
abarimyi n'abadandaza ivyerekeye uburimyi. Abo nabo barangije haca haboneka bari mu migwi y'intambo yari yashoboye gushika kuwo musi mukuru, nabo baheze haca haza abamaze kuronswa ingurane n'umugambi canke n'ikigega ca paeje. Bamaze kuronka akadenariyo, agafaranga kavuye muri paeje, nabo bavuze bati ntidutangwa tuterekanye yuko vy'ukuri turi abakozi, yuko vy'ukuri agafaranga twaronkejwe na paeje turiko turagashira mu ngiro. Abo nabo barangije haciye hashikirwa abasanzwe bashona impuzu, abasanzwe bambika, bagatuma bene gihugu begwa aribo bita abatayeri. Abatayeri baheze haciye haza abadandaza ibifungurwa. Rero abandi badandaza ibifungurwa bitandukanye nabo baciye barengana n'ibifungurwa ku mutwe, ibindi bikorera. Murabona ko ari ibintu bimeze neza cane gose. Abo barangije haciye haboneka abatwara amamoto. Yari defile rero, defile iryoshe cane kabisa. Abantu bose bari baroreje bene gihugu bamuvyanse ko baca kuri defile, ahubwo bashima kuraba ivyo abandi bariko barakora. Abamotari nabo baca bafata amamoto yabo, amasoni bagenda bakubita, eka vyari ibintu bimeze neza cane gose. Abo baheze haciye haza batwara amakinga, nabo baca babakubitana nabo bamotari, ibintu biguma biraryohera abantu canke baryohera amaso. Abene gihugu rero benshi bari bahishikiye, bamwe ntibashimye kuja muri defile nkuko nabivuze, baciye baja ku ruhande baguma baraba gusa baryohera amaso yabo ukungene ibintu biriko biragenda. Rero mu mwanya twafata turashikiriza defile ntirahera, ikintu gice ca mbere ca defile umwaca twashikiriza izindi defile bashitse rero ahabereye ibirori nyezina. Hoho ndababwiye ko mava muraba namwe ndazi ko mava muryoherwa. Reka tubandanye tubashimira, mu mwanya muto turasubiye. Murakoze cane.